muri iyo myaka urumve ko natanguye kubimenya neza ko atamuvyeyi ifite imyaka 9 ndabandanye ndaduga ngeze mu myaka 15 ntangwa kugira agahinda karenze ntangwa kubabara cyane kubera atamuvyeyi ifite hama niho hageze igihe ntangura kubona yuko Imana yampunze ntangwa kuvuga ngo Imana irabesha mbona yuko ivyo Imana yambwiye atari byo maze kubona ko ivyo Imana yambwiye atari byo niho hageze igihe rero nca ndatangura gutembera ntanguye gutembera ndaba mu buzima bubi ndasonza ndagenda gusa ndaba mayibobo icyo bita mayibobo kubaho utagira icyo urya utagira icyo wambara avuga ati none ko Imana yambwiye ngo izampa umuvyeyi kubera iki ndiko ndicwa n'inzara ndiko ngenda gusa ntagira homba urumve harageze igihe na mama ntakimubona mama ndamubura ntawe nabona urumve na papa ntawe nabona wari usize abavyeyi wari usize mama wa muhira ico gihe mama namusize muhira nanje ngenda nyine ngiye kuyerera ngiye kurondera ubuzima kubera ishavu yuko ntabona papa kandi mama ambwiye ati papa wawe ari umubosi mugabo arapfuye rero nshamitamo kuvaho ngenda kurondera ubuzima maze kugenda kurondera ubuzima nahuye n'ivyago bikomeye mpura n'inzara ngenda gusa ndaba mwibarabara ndabura homba ariko Imana ikaguma imbwira ngo nzoguha papa wawe nzoguha umuvyeyi ego none divine ico gihe cyose waciye uja kuba hehe mbega urafise aho ubacanye wabaye mwibarabara ico gihe byarashitse nkaza mpange inzu nkarara mu nzu z'abantu ndi amafaranga hamwe nkayabura ahandi nkayaronka Imana ikabakoresha bakandeka ahandi nkaba mwibarabara ariko uko vyagiye bibandana nakomeje gusenga Imana nkomeza kwegera Imana hama Imana irambwira ngo ngiye kuguha umuvyeyi nagize uko nca mbona umuntu w'umupapa antoye maze kunyakira acangira bakunzi bari TV turabahaye imiriwe canye bwa kivanye naho muherereye turabakunda cyane nkuko mubibona no musi dufise umutumire adasanzwe tubasabe before mukore subscribe share like comment kandi kubona mukora share biraborohera no kubona ibiganiro byacu byoroshe cyane so reka tukakira umutumire wacu atwidondora tugira amazina yiwe murakomeye ego nitwa bandi nitwa Munezero Divine Divine ego Divine mbega n'umunsi dushaka utubwire ubuzima bwawe waciyemo ubuzima bwanje naciyemo naciye mu buzima bugoye cyane ntaramenya Yesu cya mu buzima bukomeye rwose ubuzima naciyemo jewe nakuze ndi umwana ntabona papa ndi impfuvyi rero abandi bana tukagendana bakaza bambwira banyishima ko bafite umuvyeyi nanje nkumva ndafite agahinda nkarira cyane kuko tamuvyeyi mbona ariko cyandasenga nyene senga abandi bantwenga Imana irambwira ati mwananje nzaguha umuvyeyi avuga none Mana uzampa umuvyeyi gute kandi papa yaritavye Imana atanuwe nigeze mbona Imana ikambwira ngo ndise w'impfuvyi ngo kandi ndi umugabo w'abapfakazi ico gihe urifise nk'imyaka ingahe narifite imyaka guhera ku myaka 9 kuduga none atangwa kumenya ko atamuvyeyi ifite n'Imana atanguye kumbwira ko zampa umuvyeyi bico gihe wari ufise imyaka 9 wari ukijijwe mama wanje yarakijijwe twari dusenga ego twarumvijwe ry'Imana ivuga ikavugana natwe ama Divine rero were nyene warasenga Imana ikakubwira ati ndi umuvyeyi w'abatagira abavyeyi none ico gihe wavyifatamwe gute waravyemera icyo gihe sinavyemera ntabwo nigera ndavyemera na gato sinabitahura
ko noronka umuvyeyi kuko urumve ko atawunabona ariko Imana yo yarabibona muga je sinigera ndavyemera na gato. Ego Divine duhe intahe rero. Ego intahe yanje narakuze muri iyo myaka, urumve ko natanguye kubimenya neza ko atamuvyeyi mfite imyaka 9. Ndabandanye ndaduga ngeze mu myaka 15 ntangwa kugira agahinda karenze, ntangwa kubabara cyane kubera atamuvyeyi mfite. Hama niho hageze igihe ntangura kubona yuko Imana yampunze, ntangwa kuvuga ngo Imana irabesha, mbona yuko ivyo Imana yambwiye atari vyo. Maze kubona ko ivyo Imana yambwiye atari vyo, niho hageze igihe rero nca ndatangura gutembera. Ntanguye gutembera ndaba mu buzima bubi, ndasonza, ndagenda gusa, ndaba mayibobo. Icyo bita mayibobo, kubaho utagira icyo urya, utagira icyo wambara. Avuga ati none ko Imana yambwiye ngo izampa umuvyeyi, kubera iki ndiko ndicwa n'inzara, ndiko ngenda gusa ntagira homba. Urumve harageze igihe na mama ntakimubona, mama ndamubura ntawunabona, urumve na papa ntawunabona. Wari usize abavyeyi, wari usize mama wa muhira ico gihe? Mama namusize muhira, nanje ngenda nyine ngiye kuyerera, ngiye kurondera ubuzima kubera ishavu yuko ntabona papa. Kandi mama ambwiye ati papa wawe ari umubosi mugabo yarapfuye. Rero nshamitamo kuvaho ngenda kurondera ubuzima. Maze kugenda kurondera ubuzima nahuye n'ivyago bikomeye, mpura n'inzara, ngenda gusa, ndaba mwibarabara, ndabura homba, ariko Imana ikaguma imbwira ngo nzoguha papa wawe, nzoguha umuvyeyi. Ego none Divine, ico gihe cyose waciye uja kuba hehe mbega? Urafise aho ubacanye wabaye mwibarabara? Ico gihe byarashitse nkaza mpange inzu, nkarara mu nzu z'abantu, ndi amafaranga hamwe nkayabura, ahandi nkayaronka, Imana ikabakoresha bakandeka, ahandi nkaba mwibarabara. Ariko uko vyagiye bibandana nakomeje gusenga Imana, nkomeza kwegera Imana. Hama Imana irambwira ngo ngiye kuguha umuvyeyi. Nagize uku nca mbona umuntu w'umupapa antoye, maze kunyakira acangira umwana wiwe, ryasezerana Imana yari yaravuze riba riragizene rirasohoye. Uyu munsi rero ndiko mvugana nawe mfite umuvyeyi vy'ukuri andeze. Urumva uwo muvyeyi ni papa, nta kintu na kimwe ndamuburana. Urumva icyo nkeneye kurya, icyo nkeneye kwambara, nkeneye kugendera mu modoka nziza ndayigendamwo, nkeneye kuvuga ngo ndatembere mu bindi bihugu ndatembera. Urumve ko Imana ivyo yavuze yabikoze. Rero nashaka kubwira n'abandi bagenzanje bashobora kuba bari mu bupfuvyi, begera Imana, bumve ko Imana ifite abavyeyi itegeza kuduha. Ego Divine, urahuye n'uyo mupapa arakwakiriye, ico gihe wari mwibarabara arakwakiriye, mbega wavyakiriye gute ivyo bintu? Amaze kunyakira ukuntu Imana yabikoze, buri Imana hari ijambo rivuga ngo no mu muriro izahaca. Ukuntu Imana yabikoze, nafashwe n'ubugwayi bukomeye, fashwe n'ubugwayi. Hama wa muntu Imana iramundungikira, araza arantora, aja kumvuza. Maze kumvuza acatahura yuko ndi impfuvyi, ndiko ndayerera. Kirambwira ngo nipfuza kugushira mu nzu umbera umwana, nanje ndakubera umuvyeyi. Ca ndibuka ko Imana yari yambwiye ko izangirira neza, izampa umuvyeyi andera, akazanasohora bigatuma ndonga umugabo. Ndibuka ko ari bimwe Imana yambwiye. Rero bica bitamwe ndahitamwe amahita yo kwemera, kubera ko nari mfite message navuganye n'Imana, ndemezwa n'icyo Imana yari yaravuze, bituma nemera kuja kuba kuwo muvyeyi. Divine, mbe warugwaye ibiki ico gihe umuhura n'uyu muvyeyi? Icyo gihe ubugwayi nari ngwaye, nagendanye n'umuntu sinamenya ko ari umuntu w'umugizi wa nabi, arafungurira aca mpishano amasumu yo kunyica. Urazi umuntu yashonje
ajya habonye ivyo abonye n'ivyo yandavura bivanye n'ubuzima arimo icyo abonye n'icyo afungura ari bimwica atari bimwica vyose arajyanirana. Ego Divine rero ucigiye urashitse mu rugo yo mu papa arakwakiriye hanyuma urashimye Imana mbega ico gihe cose ntari bwakizwa? Nari maze gukizwa ego nari maze gukizwa urumva yanyakire kubera ko abona icyo Imana yasizene yasizemwo kandi kubera Imana isigaye inkunda nanje nkayemerera ubugombe bwayo. Ego none Divine byahavuye bigenda gute urashitse mu rugo wari ukigwaye? Nashitse muri urwo rugo ngwaye aramvuza ndakira. Uyu munsi rero turi kumwe ni papa urumve ibintu bimeze neza yamarira yanzara vyose uyu munsi vyararangiye. Ego urumve rero nashaka kubwira n'abandi bashobora kuba bafite ibibazo nk'ivyo bariko barayerera bumve ko Imana itabara. Divine mbega uyu munsi arafise umugabo? Oyaye sindire bakanda cyari umujene. Divine none ko icyo kiri nkumi nabanje kwitonda urabizi iyo wabaye impfuvyi ntabwo ujana n'ivyo ubonye vyose. Ego urumva iyo nibutse aho yankuye singomba gusubira mu mubabaro ngomba kuzubaka ibintu bigenywe n'Imana kugira nanje nzohoza abandi bagize ntuko narize. Divine mbega mama unyi murabonana canke ntakiriho? Mama wanje turabonana ubu mbeno mu gisagara cya Bujumbura. Mama wanje nawe abingozi turabonana ndagenda nkamuramutsa mbese n'Imana ikangurisha ibintu nkamugira neza kandi mama arishimye cyane kuba yarasubiriye kumbona bundi bwo yarazi ko vyarangiye atazosubira kumbona ubu ni sawa. Ego Divine mbega mwifuza muri kazoze yuko mwoba abantu bameze gute? Mwifuza muri kazoza ko muzoba muri abantu bameze gute? Muri kazoza kiwanje nifuza ko nzaba umuntu akomeye kubera guhera uyu munsi ndabona ko ndi umuntu adasanzwe ndabona ko ndi umuntu akomeye cyane. Nifuza muri kazoza kanje ko ntegerezwa kuzakubaka urugo nanje nkazorera impfuvyi nkafasha abapfakazi nkaba umuntu wo gufasha abagowe kubera jewe nari ngowe ariko uyu munsi sinkigowe bivanye n'Imana yavuze cyasohoye. Ego Divine tugushimire yuko watwitavye. Ego nukudupartage ntahe yanyu bakunzi bari TV naho butaha. Amen.